Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV. Mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biyabegisoka niba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mugateka zina muntu makungu yakure ndetse nandi makuru yose abareka aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangara bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bibabigezo kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mugateka zina muntu makungu yakure ndetse nandi makuru yose abareka aravugwa mu kibano. Ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye kandi ndabahaye kaze mu makuru yacu yisaha. Amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Akuri irigenekerezo rya gatanu mu kakaro uyu mwaka wa 2025 amakuru ariko aravugwa ngaha mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura nuko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ubwo yari kumwe n'umutambukanyi wiwe boba bakoze isanganya. Iri kuvuga ko boba bakoze isanganya bari bavuye mu mugwa mukuru wa politike Igitega nkuko amakuru mubegereye umuryango wa Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi abitomora. Ibi kandi biruko mu gihe icuka kibici maze iminsi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri kubitege ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca, aho ndetse biri kuvuga ko ngo Gervas Ndirakobuca ariko aragirizwa ngo yashatse kugandagura umukuru w'igihugu ngo kugira ngo azabone uko azitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Icuka kibiro kibandanya kuduga hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, aho ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu Gervas Ndirakobuca ngo yamaze guhindurirwa bamucungera. Gusa muri abo bamucungera ngo harimo bamwe bamacoco bakorana bya hafi n'umukuru w'igihugu ndetse binavuga ko ngo aribo baba bashaka kumuvutsa ubuzima. Nkuko rero amakuru n'ubundi abitomora Gervas Ndirakobuca kuva yagashika mu mabanga yaramye aravuga ko ataca maze kuko ingingo zibereye zose zafatwa n'umukuru w'igihugu yaciye yifatira mu minwe ubushikiranganje Gervas Ndirakobuca ajejwe, ndetse binavuga ko umukuru umutambukanyi w'umuguru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo ari we yoba yarashize ukuboko mu kibanza cahawe uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Ariko amakuru avuga ko ngo hoba hari umuryango wa Angeline Ndayishimiye bashaka gushira muri ico kibanza ngo ariyo mpamvu ituma Gervas Ndirakobuca bashaka kumukombora. Ivyo rero biri kuvuga ko Evariste Ndayishimiye yoba ari we yagize uruhara muri iryo sanganya yahuye naryo, ndetse binavuga ko yahuye n'isanganya ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene aho bari bavuye Igitega. Kuri ubu rero amakuru aturuka mu begera umuryango wa Gervas Ndirakobuca nuko ngo yobe yaciye ajyanwa kwa muganga n'umutambukanyi we. Gusa ntabwo turatohoza amakuru neza niba yabaye byakomeye bagaca bamujana mu bindi bitaro cyangwa se bakibandanya bamukurikirana. Gusa turaza gukora amatohoza tumenye iyo ibintu biriko biragana nuko bihagaze, kuko gushika ubu atakintu na kimwe barasubira gutangaza kubijanye n'urupfu rw'uyu bambe n'uyisanganya uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca nawe bariko baramwageza ko ngo yashatse kugandagura umukuru w'igihugu, ndetse arimo aranagirizwa ngo no kunyonora amatungo y'igihugu nk'ibyashikiye uwo yasubiriye arenga iyo Bunyoni kuri ubu apfungiwe mu ibohero. Ibi rero nabyo birateye impungenge abarundi ko Gervas Ndirakobuca nawe bishobora kurangira nk'ibyashikiye arenga iyo Bunyoni yasubiriye. Naho imakambaho abavyeyi ndetse n'abarezi cyangwa se nabigisha bashavuye cyane bivanye n'ivyo umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yakoreye muri iyi ntara ya Makamba. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD biravuga ko yahagaritse ibibazo byo mu mashure imakamba kubera inama ya politike. Makamba ku gatatu mu kakaro uyu mwaka ibibazo bya nyuma abanyeshuri bakora kugira ngo banguruzwe byategerezwa gukora
bikorwa kuri uyu wa kane mu mashuri menshi yo muri komine Makamba mu bumanuko bw'u Burundi ntibyakozwe uko ngo bitegekanijwe. Imvo nta yindi ngo ni inama ya politike yatumwe ko na Reverien Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, akaba kandi aturuka muri iyi ntara ya Makamba, yatumye ko ngo ku bwishi abanyeshuri cane cane abari mu migwi itegura ibirori bagakoreshwa mu madefile n'ibikorwa by'umugambwe. Iyo nama kandi ngo yatunganirijwe kuri lycée d'Excellence y'Imakamba, yitabwe n'abanyeshuri amajana n'amajana, abigisha basigara bajumurariwe imbere y'ibirasa bitagiramwo umwigisha n'umwe. Ntivyumvikana ukuntu umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD utegurira ibikorwa vya politike mu gihe gikomeye nk'iki ku banyeshuri. Kari akaryo keza ko kurangiza umwaka w'ishure, niko umwe mu bigisha atashimye kwidondora yidoga abanyeshuri bakwegwa n'ivyo bahabwa. Ubwo babibonye aba banyeshuri ngo bakwezwe n'ivyo bemerewe, harimo ibifungurwa byatanzwe hamwe ndetse n'amafaranga yo kwiyunguruza. Abanyeshuri benshi ngo rero bahisemwo kuja muri iyo nama baheba ibibazo byo gusubiramwo hamwe, ndetse wose wanse ngo kugenda muri ivyo bikorwa uhakwa kwirukanwa mu migwi y'abamajorete kandi ngo ukanatotezwa kw'ishure, niko bivugwa n'umunyeshuri wo mu mwaka w'9. Abigisha barafise amakenga ko hazoba igitsure c'ababarongoye kugira ngo batunganye ibindi bibazo bidakurikije amategeko agenga indero, ivavuga ibibazo bitegerezwa gutangwa mu gihe ca gusubiramwo ivyigwa mu mpera z'umwaka. Abavyeyi bariyamiriza politike mu mashure. Abavyeyi b'abanyeshuri nabo nyene barerekana umwiheburo wabo. Bari batubwiye ko abana bacu bazohora baja kudefira mu misi mikuru ya leta gusa, ariko ubu ni nka buriyinga, barasiba ivyigwa. Ubu naho banahevye ivyigwa byo gusubiramo kugira ngo baje mu nama za politike, niko uwo muvyeyi yidoga. Inyifato yama yibonekeza mu Burundi bwose. Ivyo ntibiba Imakamba gusa, mu bice byinshi by'u Burundi abanyeshuri harimwo abana bo mu mashuri y'intango bama begeranijwe kugira ngo baje kwakira indongozi za CNDD-FDD canke abategetsi b'u Burundi mu bikorwa rusange bitunganijwe mu makomine ndetse no mu ntara. Ayo manama kandi ngo yama aba yiyamirizwa n'abarongoye amasendika y'abigisha ndetse n'abashirahamwe aharanira agateka k'abana, akorwa hadakurikizwa amasaha y'ivyigwa, agatuma ivyigwa bihungabana. Ivyama bishikirizwa mu kwinjiza politike mu mashure. Ivyabaye Imakamba bisubira kwibutsa ko amashure ategerezwa kwigenga mu bijanye n'inyungu za politike. Amasendika ndetse n'amaharanira agateka k'umwana basaba indongozi kubahiriza ikirangamisi c'ishure kandi bagakingira abanyeshuri kwinjizwamo ivya politike mu bigishwa. Nta na kimwe kirasubizurizwa n'abajejwe indero canke umugambwe uri ku butegetsi kuri ivyo vyabaye mu mashure y'Imakamba. Ishavurira riribonekeza. Abavyeyi n'abigisha bizeye ko hagiye gufatwa ingingo zihuta mu ntumbero yo kwirinda ko iryo hungabanywa ry'ivyigwa risubira cane mu gihe kiba gikomeye, hafatwa ingingo zihambaye kuri kazoza k'indero y'abana nk'uko bitomorwa n'abari muri iyo ntara. Reka rero shimire mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza kuri isaha ayaka kanya tuyasozere ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko gusa mwibuke gufyonda suivre, partager, s'abonner kugira amakuru yacu umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashira kuri chaîne yanyu ari nayo yacu ya Isange TV aze aca bashikira umwanya n'umwanya. Ndabakengurukira mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize
Igihugu cyacu c'u Burundi abadukurikiraga bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika n'abace kudondora. Abadukurikira bari mu makungu ya kure nk'abari mu bihugu vya Buraya, Australia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe namwe. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire yo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rusozere amakuru yacu ngaha, indi sango y'amakuru iri mu kanya mu makuru araza kuba agezweko.